Kazoza FM, be your own boss. Ndabaramukije nongera ndabaha kaze mu kiganiro mvura kiduha umuco kikatubwira byinshi kubijanye n'amagara yacu. Uno musi rero tuganira ku ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka. Ndikume ngaha muri studio za Kazoza FM na muganga Brian Ndabaramukije. Ndabaramukije. Ndikume kandi na muganga Claire Ndabaramukije. Gake Ndabaha ikaze rero mwebwe mwese mu kiganiro mvura. Uyu munsi nababwiye ko tugira tuganire ku bijanye ku ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka. Tutatevye cyane, reka babanze badusigurire ingene izo ndwara zifata niza ari izo. Mbega muganga Imigera itera indwara, muganga Brian, Imigera itera indwara zifatiye mu bihimba vyirondoka buri zica mu mwanda muto canke zica mu mihuzo mpuzabitsina, mbega zimeze gute? Hariho icambere twoherako ni indwara zica mu mukoyo. Duhereye ku kuntu Imana yaturemye, ahantu haca umukoyo ntihameze ico kimwe ku mugabo canke ku mugore. Ku mugore hafise aho haca hegereye ahabera imibonano mpuzabitsina, ni iruhande yaho, hanyuma hakaca n'ahandi inyuma gatoya haca umwanda mukuru. Urumva ivyo bintu vyegeranye gose gutyo, urumva yuko hari amahirwe menshi ku mukenyezi kugira agire izo nokwita imigera itera indwara z'umukoyo. Ku mugore kandi akaringoti kava mu gasaho karimwo umukoyo ni kagufiya. Urumva umuntu atitayeho gose isuku ryaho hantu, ni ibintu bishobora kuzana izo ndwara zivuye ku migera iri mu mukoyo. Ku mugabo kenshi ntivyibonekeza binyarutse, kandi iyo ikintu kimaze igihe kinini, ni bimwe umuntu uca usanga agiye aragwaragurika gose izo ndwara. Kandi n'abarundi turazinanye, ntidukunze kuvuga ku bintu vyerekeye igitsina. Ni vya bindi uca usanga umugwayi ari wa wundi azokwama aza afise za ndwara nyene. Ikindi gishobora kubitera ku mugabo ni indwara zituma umukoyo uguma muri ka gasaho. Igihe nibaza ko twigeze kubivuga ku gasaho gafise n'amazi aja mu ntanga, iyo kavyimvye umukoyo uragenda uraguma muri agasaho karimwo umukoyo. Iyo bigumyemwo birashobora gutera izo ndwara z'umukoyo zikaguma ziza ari kenshi. N'umukenyezi turavye ukuntu ateye, se wenyene donc yavyitoreye, mugabo afise amahirwe menshi yuko umukoyo utaza urasohoka kenshi. Nk'igihe afise imbanyi ntibikunda, hariho udusigara dushobora gutera izo ndwara zo mu mukoyo. Ego. Hari ku ruhande muganga Brian y'imigera itera indwara biciye mu mwanda muto. Mbega muganga Claire, imigera nayo itera izo ndwara biciye mu mibonano mpuzabitsina, nayo imeze gute? Imigera itera indwara zihuye mu mibonano mpuzabitsina ni imigera. Tuvuze umugera mu Kirundi, burya umugera usigura virus. Kandi izo ndwara ntiziterwa n'umugera gusa. Novuga ko ari udukoko, kuko reka ndatwita udukoko kugira tubatandukanye n'abantu. Ndatwita udukoko turi mu migwi myinshi. Muri iyo migwi harimo imigwi y'imigera, hakaza n'utundi dukoko no kwita utumikorobe, uducafu nyene utumikorobe. Hagacaza n'utundi, urumva turatandukanye. Utwo tumikorobe tugaca dutandukana n'utundi mbona no twita n'uduparazite. Hagaca hazana n'undi mugwi w'utuntu tw'udukoko tumera ku mubiri nka kurya ibizinu bimera.
urumva turi ubwoko bwinshi mugabo hari aho tuba dusangiye tuje tuba dusangiye ingene ibimenyetso ariko ugize umuntu umukoreye examen ukamupima neza urahava ukabona ati nuno muce wabiteye yego murumvise ivyo tuko turaganira ko arico mufise mubaza murashobora kutwandikira kuri 72 23 23 mubaze canke mutwandikire icaye mu dutelefone mubaze baganga bari ngaha kugira ngo babibishureko. None ga muganga Claire, ibimenyetso nyamukuru bigaragaza izo ndwara haba ku mukobwa canke ku muhungu n'ivyaye? Kubera ko izo ndwara nizi gihimba cirondoka, ibimenyetso byose vyibonekeza biba biri kuri ico gihimba, ariko sinovuga yuko utwo wavuze ngo ndukibre utwo ducafu sinovuga yuko ari two twonyene, naho tuza ku mubiri nivyo tubangamira cyane ibihimba vyirondoka, ariko hari uducafu tw'ibindi bihimba dushobora kuza muri ivyo bihimba vyirondoka tukabaho kandi ngo turatera indwara, ariko turi no ku bindi bihimba. Urumva bivana n'ingendo y'imibonano uba wagize. Hariho ibimenyetso vyerekana handi ariko vyavuye kuri iyo mibonano. Urumva bivana n'ingendo no vyita pratique les pratiques sexuelles bivana n'izarizo. Urumva ibimenyetso biratandukanye, hari biza ku bindi bihimba wakoresheje bitari bitagenewe gukora amabanga yabubatse muga abantu bakoresha bivanye n'ivyo bakora. Ivyo bimenyetso rero tugiye kuvyerekana ku bihimba vyirondoka ku mugabo no ku mukenyezi cyangwa ku mugore ku mukobwa biratandukanye. Kandi kenshi ku bagabo hariho utwo bivanye n'uko kuri utwo ducafu umwanya w'uko ivyo bimenyetso vyiyerekana vyiserura biratandukanye. Hariho utwo ducafu ku bagabo biza n'ingoga cyane, bo bikerekana n'ingoga, ku mukenyezi bikazohora ako gakoko kakamubabaza kinumiye amezi akahaca akazobibona hanyuma, ariko wa mugabo babonana we yabibonye haheze nk'indwi zibiri. Uwo mwanya wo kwiyerekana uratandukanye ku mugore no ku mugabo, nico gituma kenshi ku mugore bifise inkurikizi mbi kuko kenshi abibona haheze umwanya munini, ariko ico gihe wa mugabo babonana we akaba yarivuje. Urumva ku mukenyezi, reka ntangwe ku mukenyezi kenshi ibintu bikunda kuboneka cyane binyaruka ku mukenyezi, akunda kwiraba, akunda kuraba igihimba ciwe arabona kirahindura ibara hanyuma kucumva bisigura kirakubaba, ukaguma ushaka kwiyagaza, hagaca hatangura kuza n'ibintu vyera. Ivyo bintu rero ntivyama vyera gusa, hari ibiza bisa n'umuhondo n'ibindi bigasa shokora no yita gute, hariho donc n'ibisa donc n'urwatsi rubisi bivanye n'agakoko kagufashe biguma bihindura ibara. Ku mukenyezi ivyo n'ibintu bitaza, n'ibintu bitaza. Igitsina c'umukenyezi ntikiza n'ivyo bintu, igitsina kiba kimeze neza ntikiza n'ivyo bintu, ntigihindura ibara, ntikikurya, ntikibabara, ntibiyagaza, n'ivyo bintu vyera ntibiza. Hariho n'utundi dukoko cyo tuzana ibisebe, ugatangura kubona uduhere tukaza wanakora kukatwumva, hanyuma kakevoliwa kakaza igisebe nyene ku gihimba, kakaza igisebe kiboneka. Bivana n'agakoko kaba kakuriye. Urumva rero ko naho onya ugiye benshi hari n'igihe bavyitiranya cyane n'ivyo muganga bw'igihe yatanguye kuvugira ko vy'indwara rija mu miringoti y'umukoyo. Agiye ku mwanda muto, kuko umwanda muto uza ufise novuga ubushuhe bw'umubiri,
urumva bushitse hanze ku gihimba co hanze kibonekeza kubera twadusebe twaduhere na kwa kuntu yiyagaza haciye ko birababa ni nk'amazi novuga si hejuru gato y'akazu yazi aramubaba ababwe rero akibaza yuko we agwaye indwara y'ibihimba vyo mu mukoyo kandi atari vyo agwaye izo z'ibihimba vyirondoka ari vyo biba vyamufashe ku mugore novuga ko ari uko hari naho bishika n'umukoyo gihinduka hamwe hakaza amashira kubera ko biregeranye cyane kuko kajyaga tujya dukoko two mu bihinda vyirondoka karashobora kugenda muri kijya gihimba c'umukoyo donc aho umukoyo wose ugasanga benshi cyane cyane ku bagabo ugasanga bari ko barazana umukoyo w'amashira n'amaraso umukoyo gahinduka nabo nyene n'abagabo igihimba cabo kirahinduka ugaca usanga bo nico kibonekeza cyane kuri twa dukoko navuze yuko tumera nk'ibizino ku bagabo niho biboneka cyane kuko igihimba cabo kiri hanze kiraboneka ku maso ushobora kubibona kirahinduye izina ugasanga cazanye novuga n'utuntu twera dufutse neza nka kumwe igazo ikura ku gihimba akagazu kakandi kiyereganije naho nyene cyane ugasanga hejuru ku mutwe w'igitsina harera hariho abadatira attention bakibaza yuko bakagerageza kunyukura bikava ko mugabo azosanga kumwe agerageza kunyukura niko ababara umva si ibintu uhanagura oya biragumako unyukuye ubabaza bigenda bitwaranye n'uruhu agahuko hejuru koroshe umva kacaka kubabura hariho n'ahandi haza hajya nyene ku mutwe hakaza uduhere hama ku bwinjiriro bw'ujya muringoti ucamo imbuto hamwe n'umukoyo ugasanga hari uduhere canke hagatangura gusatagurika canke hakaza igisebe udusebe duto ku mugabo rero ivyo bisebe birashobora kuja hose ku gitsina cose inyuma ivyo nivyo bimenyetso cyane cyane bigira ariko bobo cyane ikintu gikunda kwizana nuko bivanye hariho utu mikrobe tubafata agaca atangura haheze nk'indwi agatangura kubona umukoyo w'amashira n'amaraso twavuga ko ibimenyetso by'izo ndwara zica mu mukoyo n'izo zica mu mibonano mpuzabitsina ibimenyetso ari bimwe kuri ivyo muhejeje kutubwira oya si bimwe baravyitiranya kubera ko nko ku mugabo bica hamwe byose biciye hamwe aravyitiranya wakibaza ngo ni umuringoti kuko bishobora kuba biri no hejuru ariko ku mugabo kenshi cyane aho umuntu yofata isano cyane ni kubera ko kuzana umukoyo urimo amaraso biza hose vyovyo arashobora kuri izo ndwara zibiri kuko wowe aho bica ni hamwe umuringoti n'umwe ucamo umukoyo n'ucamo imbuto n'umwe urumva hose hatewe niyo n'utwo tu mikrobe dutera biciye mu mibonano canke agize haje akamikrobe kamutera indwara yo hejuru hamwe hireka umukoyo kajya gasaho k'umukoyo byose bisohokera hamwe urumva biroroshe cyane yuko agwaye iki ashobora kwibaza ningo ashobora kwibaza ati je nanduye mperuka kugira umubonano sinikingiye yashobora kuba ari mu bwacu usanga yari infection urinaire urumva ngerageje kumunganira Dr Claire hariho ibyo yavuze z'ingendo zimwe zo guhuza ibitsina hari abantu benshi kenshi kandi abo ni vraiment nibaza yuko bo byumviraho hariho abantu iyo bagwaye malaria bagira uduhere ku muntu hanyuma umuntu akibaza yuko ari byo yagwaye mugabo ibimenyetso ni bya bindi nyene urashobora kumva ucitse intege urashobora kumva ushuhiwe mugabo byose bikava kuri za ngendo zimwe umuntu akoresha mugabo yiyobagiza kuko abantu kenshi turakunze kwiyobagiza
dusubiye ku bashinga ntayo kenshi nta hantu umugabo aha agaciro nkajya hantu niho hari ubugabo bwiwe mugabo kandi niho hantu atinyira kuja kwivuza niho hantu yumva yuko biteye isoni yuko yogenda akigera umuganga ibimenyetso byinshi yanabivuze kandi bigaruka kuri bya bindi by'ingorane z'umukoyo hariho ukubabara hasi y'umunda hariho gukoyora ubabara hariho ibyo by'amashira hariho ibyo byo gukomereka kandi ibyo byo gukomereka kenshi umuntu araja kwivuza agiye kuri farumasi adaciye kwa muganga bakamuha akantu atsigako hanyuma akaza ko biheze mugabo birateba bikinjira no mu maraso akagira uduhere ku mubiri wose ibyo byose n'ibintu byoza biramwibutsa yuko bikenewe kwaja kuraba umuganga kandi n'ikindi umuntu aba atinyira gose ni ku mukenyezi naho tutoba dutinyira ubuzima bw'iwacu abagabo twamugina nuko twoza turibuka umukenyezi nuko ibyo bintu bitiyerekana mugabo bishobora kumuzanira ingorane zinshi uko imyaka iri kiragenda mwadusiguriye yuko ku mugabo canke ku mugabo izo ngwara zibiri zica hamwe donc ashobora kuvyitiranya mbega nko ku mukenyezi nta kantu kuba gatandukanye izo ngwara zibiri kuri we ibimenyetso byinshi Dr Claire yari yanabivuze uko bigenda biriyerekana dufatiye nko ku kintu c'umukoyo uko bigenda biraduga kuko umukoyo wonyene ni acide donc ushobora kwica utwo dukoko mugabo iyo bitangwe rero kuduga iyo uwo mukoyo udasohora hanyuma utwo dukoko tukaduga hejuru tukashikira agasaho k'umukoyo canke tukashikira amafyigo biragutera ubushuhe kandi ibimenyetso ni byo gusoba gusa mugabo iyo ushikiriye bimwe by'ivyo bintu byera ubona canke ugashikira uko kuntu ko kwiyagaza canke ugashikira utwo dusununu ubona ari twinshi ivyo onye ni ibintu byo kwerekana yuko ufise izo ngwara zo mu bihimba vy'irondoka kandi utegerezwa kuja kuzivuza kandi ico abantu kenshi bibagira abantu bubakanye ivyo bintu bishitse byiza nuko bajana kuko ego umwe arashobora kuba bifise uwundi ntaba bifise mugabo ni ibintu bifata umwanya kugira vyerekane iyo mutagiye mwese ni hamwe umwe ashobora kwivuza neza ubundi ugasanga aragumanye izo ngwara ndabibutsa ko turi mu kiganiro mvura turiko tuganira ku bijanye n'ibihimba vy'irondoka ariko kugira ngo ce tubandanya tukabonye ubutumwa bwanyu ce tubishura reka mu buhinga bw'ivyuma tudugirizemo akaririmbo ce tugaruka inshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe inshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa amagara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga yemwe inshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufise umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe inshuti zanje ngunda nakindi
k'umutima atari uko amagara yororanirwa. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. mubonye iby'indwara bigambaraye mirukiro yanyu ni muganga. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. inganda z'amazigwa mu rwangara ziganya amagara mu kwishariza. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. hari ibiza bitera bakaranda bama babigisha kubigwanya. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. umenetse umutwe Bibwire muganga, ufise umusonga bibwire muganga, uvunitse aho hose bibwire muganga. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. amagara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. umenetse umutwe Bibwire muganga, ufise umusonga bibwire muganga, uvunitse aho hose bibwire muganga. Yemwe nshuti zanje nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa. turi mu kiganiro mvura hari utwandikiye ngo ku muntu haza ibintu vyera gusa atakindi kintu agwaye yigera yumva ngo yobanga ari indwara gamuganga Claire. uwo muntu yabajije ico kibazo nibaza ko yoba ari umukobwa canke umukenyezi. mu bisanzwe nk'uko twamye tubivuga igitsina gore ntigihindura ibara ntikibaba mu bisanzwe kandi nta bintu vyera bivayo. Igihe twari ko turavuga ibintu bijanye n'amahirwe mabi yo kwandura indwara zimwe zimwe, twari twaravuze ko hariho igihe bishika igitsina c'umugore hakagira ibintu bivayo
ni muri ca gihe aba ari mu mwanya wo gushobora gusama ujya mwanya wo gushobora aba ari mu mwanya wo gushobora gusama niho haza utuntu novuga ko ari uruziri ruba rurenduka kandi rubonerana ruba rusa n'amazi ntiruba rwera ruba ruruziri rufatanye neza rurenduka neza kandi rusa n'amazi kandi ntiruza umwanya wose utwo tuntu dufise umwanya tuzamo si ibintu uguma ubona umwanya wose kiba gisa neza kandi nta n'agahumuro biba bifise urumva rero uwo muntu afise aguma abona ivyo bintu vyera si ibintu bisanzwe kuko abibona inyuma igitsina cy'umugore kiranyegeje n'agace gatoyi ubonera inyuma wumva vyose aba yuko aza akaja kwa muganga bakamurabira ndani naho ingene hameze ivyo bintu vyera rero ntibiri muko ico gitsina gikora kimeze neza gifise amagara meza ego nibaza yuko yumvise inyisho ariko aradutega abiri hari uwundi muganga Brian yavuze ngo hajya mu muntu ngo asohoye umukoyo ngo akaguma akanyurwa nibaza ko ari nk'ukubabwa ivyo babiva kuki ivyo one ni bimwe mu bimenyetso twamye turavuga kare naho nyene bivana n'imyaka yiwe yo bafise kuko bamwe bakuze bafite izo ngorane nuko kagasaho gatanga amazi aja mu ntanga kaba gafite ingorane kaba karavyimbye mugabo akaba ari umuntu w'umuyabaga muto naho nyene yogenda akarabisha ko atangorane z'udukoko turi mu mukoyo yo bafise ego hari uwabajije kubijanye ngo n'ukwisambanya nibaza yuko tuzomwishura mu kiganiro gikurikira ego tuzogira ikiganiro kuri ivyo cyo kwisambanya kuko nibaza ko bitari mu buvuzi gusa bifise iyindi hari ubundi abajije ngo umuntu afise ikibazo caca umwanda mukuru ngo hakamubabaza cane byo babiva kuki yari yabajije ko cyose no kwitabaza donc bimugora kandi hari ikintu coba kiriyo uwo one yonyaragase kwa muganga kuko ashobora kuba afise utuntu tw'udusununu canke akaba afise aho hantu haca umwanda mukuru hataba hagikomeye neza ego umuntu yo murabira kwa muganga nibaza yuko bari kubaronka inyishu mubandanya mutwandikira bari ngaha kugira ngo babibishure none ga muganga Claire iyo izo ndwara zitavuwe kare hari ico zonona iki mu buvuzi biroroshe ko bazivura izo ndwara iyo zitavuwe kare hama hari inkurikizi nkuko no kubindi no kuzindi ndwara zo mu bindi bihimba by'umubiri hama hari inkurikizi ico novuga nuko nukugerageza nukuri wumvise ibimenyetso ukanyaragasa ukagenda kwivuza kuko ibihimba biri ku bitsina vyacu bifise akamaro kanini cyane kuri kazoza k'abantu na kazoza k'imiryango kuko bijya bihimba cyane cyane umuntu aja mu rugero rwo gutangura kurangura amabanga yabubatse guhuza ibitsina akiri muto ataranakurana mu mutwe kugira amenye jewe ndi ngaha ico maze ico nzomarira umuryango novuga meme la race humaine ntavyo umuntu aba aratangura gutekereza hajya ahantu rero mu bisanzwe hakoze kugira abantu tugwire wewe wowe uriho kugira uzosige uwundi azosigara kuri inosi niko kazi nyamukuru gashinzwe bavuga c'est un organe de reproduction urumva izo ndwara zose ziza kuri kijya gihimba zitavuwe ziba impambamyi yo kuri uyo gutanga yuko imbuto zawe zizohura n'imbuto z'umugenzi wawe muzoba mwabonanye kugira mutangire igi kure rive mu muntu
kuko zitangura ku nzira za hafi utarashikira irigi ry'umwe wese urumva ariko umugabo zirahazivya kenshi zirahazivya ko harakomereka utivujije haca hakira nabi hamaze gukira nabi urumva izo mbuto zawe kandi iz'umugabo ni hafi ni kuri izo nzira nyene ntizizobasha gushikira nk'iz'umugabo ntizizobasha kuvayo ngo zishikire rigi ry'umugore no ku mugore nuko nyene ativujije nabo nyene haraziba urumva imbuto y'umugabo ntizoronka hica kugira imushikire haza ca kibazo co kurondoka ico ni cambere ica kabiri naco nuko ijya migera ama microbe n'amaparasite afati mu bihimba vy'irondoka arahera hajya nyene kugira agende konona ibindi bihimba vy'umubiri notanga uturorero nyamukuru notanga ni virisi itera ubwandu bwa sida nyandukira muri bihimba birondoka mugabo yoyo ikwinjiyemo iba ari intambamyi icibandanya mu mubiri wose urumva yuko nayo yica si iyo virisi gusa hariho n'iziri za virisi bavuga za hepatite nayo nyene yandukira hariya mugabo ikigenda mu bindi bihimba vy'umubiri kandi nyamukuru nayo irica n'abantu benshi babizi bafise abajyango bafise ababo bamaze guhitanwa n'izo ngwara kandi ntizihera kuri wowe wenyene nko ku mugore afise imbanyi zifatira hajya nyene mugufise imbanyi uzozigumana n'umwana ukazomwandukira urumva ukazovyara abana batazobaho baba kondane deja à leur naissance ku ndwara z'imyaka myinshi n'indwara z'imyaka myinshi zitwara uburyo urumva inkurikizi za zirya ndwara ni inkurikizi mbi cane ugaca utana nabo zituma ibihimba vyabo biba deforme niko novuga vyononekara bitaba bigifise ya sura iforoma hariho ingwara zibateraho kumera ibintu novuga ibihere bimera hariho akaregume bita chou-fleur kubugendana ibintu bimeze hariya muri bijya bihimba ibintu by'amashu nyene urumva ko bidasa neza bisa neza cyane harundi yatwandikiye reka harundi yatwandikiye kugira ngo tumwishure ngo ndabaramukije mese ngaho muri studio jewe ndi umusore hamanagira ndababaze umuntu abona uduhere musi y'igitsina simbabara ariko hari igihe mpora mvyuka cavyimbye byo babiva kuki urumva utwo duhere n'ubundi ntitubabaza mugabo uwo onye n'umuntu kenshi utwo tuntu tuduhere ifo kwaba yagiye kwa muganga kugira umuntu atuvure nagira nce mbandaniriza ko n'akazori wabajije gituma izo ngwara zigoye kuvura kuko sagaseseshora muri abantu bose bakorera ku bitaro izo ngwara kandi ndi naco gituma umuntu yaziyumviriye n'abatwumvirizo baraziyumviriye kubera bazibona kenshi hariho ukuntu hariho imyaka imwe umuntu aba afise amaraso ashushe niko novyita hari abantu bahuza ibitsina batikingiye n'ibintu biha akaryo izo ngwara kugira zize umuntu naho uba umuzi hariho ibyo twinyegereza na twebwe nyene ugasanga umuntu ahora aca hirya no hino ikindi abantu kana nakivuze na kare abantu baratinya gose kuvugana n'umuganga batabesha umuganga kuko umuganga kugira ashobore kugufasha utambwije ukuri ntaho agira bitware twese twasinyiye yuko ikintu tuvuganiye kwa muganga ni ikintu ca wewe n'umuganga wawe ahubwo n'umuganga yogenda aravuga ivyo wawe n'umuntu na sentare ishobora gukurikirana nta kuntu wotinya kubwira umuganga ukizera yuko uzohavukira uguma ibinyegeza ikindi ukuntu hariho abantu bamwe babonana n'abantu benshi iyo umuntu agwaye
agaha uwundi hanyuma uwundi akaja kubonana n'uwundi kugira uve kuri wa mugwayi wa mbere gushika ku mugwayi wa nyuma yoba yarahuye bivuye kuri iyo ngwara ya mbere yanduwe ni ikintu kigoye gose kandi ni bya bindi twibikamwe ibintu kandi umva bigaruka hahandi umuganga ntashobora gutora ukuntu yohera ku mugwayi wa mbere gushika ku mugwayi wa nyuma hanyuma n'ikindi kigoye kuvura gose kandi n'ukuri na Dr Claire twama tuvugana kenshi nukuntu abantu bafata imiti urumva abantu vyarabagiyemwo just no babwira si nk'ibrage mugana ibintu bibabaje gose kwicarana n'umuntu akubwira yuko arashobora kubonana n'umukobwa kanaka hanyuma akabona udushira akajeja kwa muganga urushinge utunini dutatu bikaba biheze ntuba wivuje neza na gato ni bya bindi iyo migera iratangura kumenyera uwo muti imigera nayo nyene iramenyera igafata iforoma yindi igatangura kugira ingufu zindi iyo miti ntibigikora iyo rero abo bantu bagiye barabonana n'abandi bantu urumva yangorane yo gutora n'umugwayi wa mbere iciba nyinshi kuko wa muti wahora ukuvura ntubukikuvura uzokwamuja kwa muganga bigaruka biguma ari kwa kundi nyene ego nibaza yuko bumvise inyishu harundi yatwandikiye dusaba akanimero ka muganga Claire ngera aza kumwandikira mu ishuri ego turaza kumurondera ego hama harundi yaje mu mwaramutsembariza muganga jewe ngenda ku mwanda mukuru ndahashaka ashitseyo bikaza bigoranye kandi haza gato cane bwoba ari ubugwayi sinzi ko mu mishura uwo muntu nivyo afise uko amara yiwe akora byaravuye gato mu rugezo rwiza uwo nawe yo twegera tukagira ico tumufashije ego hari undi yanditse nibaza ko atari yavyumvirije ngo izo ngwara zoba zifise ingaruka mbi kwirondoka ry'umuntu cyane niyo ngaruka mbi ya mbere kwirondoka ego nibaza ko nawe aronse inyishu harundi abajije ati mbega hoba hariho imiti y'izo ngwara imiti irahari nukuri izo ngwara nkuko twabivuze igihe duheruka ziri mu ngwara cyane igihe ubuvuzi bwatangura abashakashatsi batangura kubwiyumvira ko ziri mu ngwara za mbere zatanguriwe kurondererwa imiti ingwara z'ubwandu ziri mu ngwara za mbere zatanguriwe kurondererwa ibiti mu kanya muganga Brian ahejeje kubivuga umuntu araza akaza kwivuza bigoranye yamaje kwiyumvira gaca ahantu henshi sinshaka ko bimenyekana ariko muri na muganga muri babiri kandi twego baganga novuga ko mu byo twemeye ibanga ry'umugwayi niryo rya mbere urumva akagenda atevye agafata imiti akayifata nabi kandi iri muri ya miti bigitangura bakitora abantu bakifata neza n'imiti yakora neza uyifashe nabi ako gakoko kakuriko uwo mugera ukuriko iyo mikorobe ikuriko umuti uwufashe nabi irawumenyera nayo nyene igaca yikora yisuganya bushasha ku buryo aho izosubira guhurira n'uwo muti uwo muti ntuzogire ico uwugira kugira ibandanye yiberaho mu bantu kandi umuti uwufashe nabi ukagenda ubandanya ubonana n'abandi bantu ugenda ubaha ya mikrobe kagakoko kamaze kwisuganya sikifeke naho bakwanduje bo warusanzwe ufata neza iyo miti mugabo ufisa ku mikrobe kamaze kwisuganya nawe nyene iyo miti ntizokora tugaca tuba abantu benshi ako mikrobe kagakwira kagaca kabwira mu bantu bose urumva ko ya miti itabigikora imiti nukuyifata neza umuntu akayifata neza kuri wa mwanya utwo mikrobe tugapfa ntituronka umwanya wo kwisuganya kuko iyo ngende yo gufata imiti nabi twese turi en danger kandi iki kintu kuri iyo miti ni imiti bita antibiotique nivyo turi mu muri no minsi novuga ko twohita ko tukivuga ko Brian kuko kuri ico kintu izo ngwara z'ubwandu muri no minsi
zitanguye kuza zirica abantu benshi kandi abantu bokize kubera iyo ngendo abantu twafashe y'ukuza turayifata nabi tugaha iyo migera umwanya wo kwisuganya ntisubire gukora kuri iyo miti. Iyo ngendo ifo ko tuyiheba buri wese umuntu ahari abe responsable avuga ati iyi ngendo mfashe izogire neza umushinga nahe wanje umukenyezi wanje abana banje tureke kugwiza ku isi tureke kugwizaho iyo migera yamenyereye imiti. No kuri ivyo rero kuri izo ngwara zo mu bihimba imiti irahari mugabo kubera ko ifatwa nabi abantu iguma ibaremvya hakagwirirana utwo dukoko twamaze kwisuganya bavuga ati turi resistant hariho na terme mu gifaransa bavuga ati ama resistance aux antibiotiques. Umuntu wese afise ariko aranyumviriza ashobora kuja kuri Google yoja hagasoma kugira abashe kutahura ingene iyo ngorane ari ingorane ikomeye iraba jewe nawe twese turahaca kuko twese turi muri no environment twese tuba hamwe. Ntiwovuga ngo jewe ngo yango je ntibizonshikira bizogushikira kuko simpaka wewe ufatiye ifo iyo ntumbero yo gufata imiti tuyifata twese. Ego nibaza yuko bariko bararonka inyishu harunda twandikiye ngo bite ngaho ndi umuhungu ku magara yanje haraza ibihere niyagaje tugaturika hagaca hahinduka no hagati y'amatako hagaca hahinduka no hagati y'amatako ngo vyo babivuga kuki ka muganga. Ivyo nye nama effect bon ni twa dukoko two kurukoba umuntu aba afise kandi n'ibintu biba bivugwa ni vyo nibaza uno munsi twanashimikira ko ku kintu cya kabiri havuyemwo ivyo resistance nuvuga ukutitaba two dukoko uraduhamagara kugira utwice mugabo ntituba tugishoboye kwitaba tuba twaragiye mugabo akantu nashaka kuvuga gatoya hariho ahantu hamwe bariko baragira ibintu byo guhamagarira abakenyezi kuko twashimikiye ku bakenyezi kuko abakenyezi nibo bantu ba mbere bakarigwa kuko ntivyiyerekana bigenda kwiyerekana. Hariho akantu kugara igitereko c'umugore barakazi cyane abakenyezi bose bamaze kugenda kwibaruka niko kabanza kuguruka kugira ubanze kubyara kajyanye bahora bababwira ko kiyugurura hajya ahantu kuri zijya ngwara z'udusununu hari amahirwe menshi yuko hangiza na zangwara z'ibivyimba. Hari mu gice ca ruguru c'igisagara ku maklinike kwa Ntiba Clinique César na CDS yo mu Ngagara Mutakura na Buterere 2 na Clinique Iteka bariko barahimiriza abakenyezi kugenda kwipimisha barabe yuko ivyo bintu atari ibintu boba bafise ko amahirwe mabi yuko bogwa izo ngwara kandi ndabahimiriza gose. Ego imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu mbega mwohimiriza iki abantu kugira ngo birinde izo ngwara kandi zigabanuke cyane. Dr Claire nibaza yuko utamwumvirije sinzi kimubwira. Ego nabibwira harabashobora kuba badufatiye hagazi mu kiganiro ababwire. Urumva icambere nohanura abantu nuko bokwikingira abantu bikingire. Hanyuma n'ikindi kintu imigenzo yo guhuza ibitsina novuga les pratiques sexuelles bakore ibintu bikingira amagara yabo. Hariho ibihimba bigenewe gukora ivyo bintu bagerageze abe ari vyo bakoresha. Buri wese afise ivyo yemera afise ibimugwa neza mugamenye ko agiye ahandi gukoresha ibindi bihimba bitagenewe gukora iyo mibonano mpuzabitsina aba ariko ari expose acagira amahirwe menshi cyane yo kwandura izo ngwara. Ikindi naco noshimikira ko yuko twavuze ingwara z'amahepatite zirica cyane kandi cyane iyo bita hepatite B irica cyane kandi yica n'abantu bakiri bato. Abantu twese twofata ingendo yo kugenda tuyipimishe kuko yoyo irafise urucanco. Iyo irafise urucanco tuyipimishe
abatayigwaye bicandagishe ego urumvise impanuro za muganga Claire na muganga Brian yogira ko ababwira ikintu kinini iki kiganiro cyo kwigisha umuntu wese akaratwumviriza agafuko jewe ndibuka abavyeyigira je bakanyigishije mfise ngira nk'imyaka 12 mugabo ntako nakoresha mugabo naye nzi ko ako kantu kari ngaho uyu sako kuja kuvomesha sako kuja kurobesha na kantu ko gukoresha kugira ukingire n'ugukunda kandi ikindi kintu twobibutsa ibintu byo gufata imiti n'ukuri tuvyige ntuwumve ngo urababaye mu nda ngo jose musi y'umukondo ngo mfise aka infection k'umukoyo oya ja kwa muganga yego nino ngaha rero kuri zino manuro za baganga kiganiro mvura cuno munsi kigarukiye ndabibutsa ko twako tuganira ku ngwara zifatiye mu bihimba vyirondoka nizeye ko mwahumvise byinshi mwakwiye byinshi ndabashimire rero mwebwe mwese mwari muduteza abiri ndashimiye abantu bose bagiye baratwandikira babaza ibibazo nibaza yuko bose baronse inyishu ndabibutsa kandi yuko ikiganiro mvura kiba misose kwa gatatu igihe cy'isaha 4:05 nari kumwe rero nga muri studio za Kadoza FM na muganga Claire ndabashimiye cyane mwakoze ndashimiye kandi na muganga Brian turi kumwe ndashimiye ko tumire yego mwari muri kumwe na Lohita Flavia Citegetse yabateguriye kino kiganiro mubandanye mwumviriza Kadoza FM kandi muwandanye mwumviriza n'ikiganiro mvura mugendera n'impanuro abaganga baguma babaha naho ubutaha ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM